Mu ntumbero yo kurabira hamwe uko imigenderanire hagati y'igihugu c'Uburusiya n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yifashe na cane igihugu c'Uburundi, kaminuza y'ubuhinga y'Igitega yifatikanije hamwe na kaminuza Ruden yo mu Burusiya yaratunganije kuri wa gatanu igenekerezo rya 28 ruheshi mwaka wa 2024 ihuriro mpuzamakungu mu nyubakwa z'iyo kaminuza. Iryo huriro rikaba ryari ryitabwe n'abigisha bo muri za kaminuza zitandukanye hamwe n'abanyeshure bo kuri iyo kaminuza. Dr. Sayumwe Sirasi, umuyobozi wa kaminuza y'ubuhinga y'Igitega, avuga ko imigenderanire y'igihugu c'Uburundi n'Uburusiya yamyeho kuva kera, nayo bucuti kaminuza y'ubuhinga yungana yandi makaminuza atandukanye ku isi izohungukira ibitari bike. Mubisanzwe no kaminuza y'ubuhinga y'Igitega ngira ngo nkuko no bivuga, ni kaminuza igerageza kurondera inshuti nyinshi cyane. Si iyo kaminuza ya Ruden yonyine mu Burusiya dufise, hari n'indi Volgen University yo mu Burusiya nyene dufise imigenderanire. Tumaze no gusinyira amasezerano kuvuga ari manifestation 3 yo mu Burusiya tumaze gusinyiranira, tumaze kugira hamwe imigambi no kuraba ko tuza turakorana. Kuvuga rero ibi biganiro twakoranye na kaminuza ya Ruden yo mu Burusiya ni biganiro novuga yuko biri mu byo dusanzwe dukora kugira ngo turabe ukuntu no kaminuza yo kwigagitanga yomenyekana hirya no hino makungu. Si mu Burusiya gusa no mu Banyamerika turiyo, no muri Buraya hose turiyo kubera cyane novuga nka Université Polytechnique y'i Madrid. Novuga nayo nyine turafite imigenderanire ikomeye no kuvuga ko turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo kaminuza y'ubuhinga y'Igitega ishobore kwiteza imbere mu by'imigenderanire no kuraba ukuntu yogira uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu cacu. Iyo turaraba mu gihugu cacu nta bahinga benshi, iyo mvuze abahinga no kuvuga abafise impamyabushobozi z'ubwego bwo hejuru rwose kugira ngo dushobore kwigisha na cyane mu bisata bijanye n'igice cya kabiri twita master. Nk'ubu twaramaze kugisaba kandi dossier igeze kure cyane. Rero nka Ruden University yaratwemereye yuko cyane dukoresha ubuhinga bwa none. Abigisha barashobora kuzohora bigishiriza hariya bakoresha ubuhinga bwa none na cyane mu byose tube hejuru kuko bafise abigisha benshi rwose kandi babinonosoye. Muri iyo migenderanire dukora cyane kugira ngo dufye kuronka abarimu nyine bakomeye b'impamyabushobozi zo hejuru kugira ngo natwe abacu bashobore kugira gute abanyeshuri bacu bashobore kuronka ibikwiye. Bana nk'ibigina cyane nk'ubuhinga tugezeho turiko turaraba bisinaboye ngombwa yuko twoshobora kuronka sinzi ko nocita mu Kirundi mugabo icyo twita connexion satellitaire kugira ngo hamwe n'umunyeshuri naho bari kwibarabara ashobora kugira gute ashobora kuronka connexion akabona bikobera uko ibiri kw'isi hirya no hino. Umva ari imigenderanire dufashe kuronka abarimu babinonosoye na university yose zabiyo navuze Ruden ino munsi na za Volgen na Polytechnique y'i Madrid n'izindi musazi ziko twagiranira imigenderanire. Dr. Sayumwe akavuga kandi ko ubwo bucuti buzotuma habaho gufashanya mu bijanye n'imyubako. Imaze kuronka inshuti urabereka uti dukeneye ibi n'ibi. Nimba ari izo nyubako rero nibaza yuko mugihe tuba twamaze kugira imigenderanire ikomeye gose tukabereka ivyo tuba dukeneye n'ivyo dufise, bakabona ko tumaze kuba abagenzi babo, nta kibuza ko n'izo nyubako nabo bashobora kubikora cyane. Zinamvuga iminsi yose yuko ubutunzi misanzwe buri hanze bwara richesse externe. Hanyuma ubutunzi bufise mu gihugu misanzwe bufise mugabo uraraba ico nawo ukura hanze uko imigenderanire turakora mu misanzwe imigenderanire yo gutembera gusa. Tugiye kuraba duti none iyo migenderanire hariya tuzokura yiki nabo nkuko ndazi neza nabo bagira ati none bo ayiwacu bazokura yiki. Cyumvikane ko tuzobereka ivyo dukeneye hanyuma bashobore kudufasha natwe nibabona ivyo bakeneye iwacu tukora ko bitoshobora kutubiba nta kundi. Tubamenyeshe ko imigenderanire hagati y'ayo makaminuza ibandanya, aho mbere bamaze kwemeranya ko bazogenderanira kugira ngo impande zose zihungukire ibitari bike.